Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Shalom, shalom, meze neza bakunzi ba Mutsiri Champion TV. Muri kumwe na jewe Uwimana Luwa cyangwa se ukanyitora warito hose ni sawa hose n'amavuta. Kugira sabona cyangwa kugira subscribe aho hejuru vraiment biradufasha gose bidutera intege mu kano kazi kacu. Buri munsi tugushikiriza ikiganiro Kwino TV yacu kandi ikiganiro gacukironka binyarutse tugusabe rero ugire sabone cyangwa subscribe aho hejuru uzodufashije gose nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umumama guwe neza nako ko ari umumama byibushe sinze ko ari injya cyangwa ari injya za Kristo yafungura mbe mama mufungura iduka Ibijumbu n'ibiharage nibyo bigiruko turiko n'umumama rero asanzwe aririmba indirimbo za gospel cyangwa indirimbo z'Imana niwe tugiye kuyaga mu no mwanya agire atuyagishe ariko imbere yuko tuza kuyaga twagomba tumusaba kwanza abanza tubwire akazina kiwe atubwire naho asanzwe arangurira ibikorwa byiwe tubaze ko musanzwe muzi muri benshi kandi mukurikirana muri benshi no munsi natwe twashimye kumutemberera mama muguwe neza turashima Imana mumeze neza ego muri Yesu ni sawa araboga ego aruzuye nta kibazo na kimwe nta kibazo amen twashaka rero tugusabe mu twidondore kugira ngo n'abari ko baradukurikirana babashe kukumva akazina kawe witwa nde ibikorwa byawe byo kuririmba bitanguye ryari wabitanguriye hehe nitwa Ndayize Miriam nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi mu ishengero rya Panekote ry'Ibujumbura nkaba ndi umumama ndubatse umushinga ntahe n'abana babiri wa muntu n'umumama asanzwe kandi aragira n'ubuntu bw'uko yoba afise ibibondo bibiri twashaka utubwire ido nido ry'urugendo rw'iwawe gushika mu no mwanya utubwire jewe nabatirijwe mu ishengero rya Panekote ry'Ibujumbura mu bubwiriza bwa Buganda niho natanguriye kuva muri Sunday school inyigisho zo kuw'Imana novuga ko jewe navutse nsanga nkijijwe kuko abavyeyi banje bari abakristo hamacankuriramwo ncambandanirizamwo ndirimba muri korale ntoya y'abana bo kuw'Imana hanyuma ndaja muri korale y'ugwaruka maze kubatizwa nca ndiga amashuri aho narimba mu gwaruka nari umunyeshure nararimba mu gwaruka nkarimba no muri korale y'abanyeshure hanyuma mu nyuma nca ndaja kuririmba muri korale Jehova Shalom aho mpereje amashure nyuma rero Imana irampezagira ndakora ubukwe nca nza kuba mu gisagara ca Bujumbura uno musi niho mbandaniriza ibikorwa by'Imana. Miriam dusanzwe turiko turabona indirimbo zawe tugiye ku rubuga rwawe ufise indirimbo nyinshi tumaze gukora video twashaka tukubaze nyimba atarizo tubona ku rubuga rwawe ufise indirimbo zingahe umaze gusohora amasanamu ufise n'indirimbo zingahe umaze gusohora ku majwi murakoze cyane kuri ico kibazo maze gusohora indirimbo indwi novuga ko zose ari video hariho gusa imwe itaraja ku mugaragaro ariko nayo nyenda maze kwikorera amasanamu none Miriam mu no mwanya usanzwe urangurira ibikorwa hehe ni mu iryo shengero rya Buganda watubwiye canke uharangurira hose bimeze gute ishengero rya Buganda ndi muri korale yitwa Jehova Shalom murakunda kuyikurikirana nayo nyene hariho indirimbo twaririmbye ndi mu baktere bayo iyo ndirimbo iyo korale niyo navuyemwo maze kuzibujumbura ariko nta wibagira iwabo nkora njayo mu gihe c'amakonsere mu gihe c'amaretrouvaille mu gihe c'ibikorane ariko ubundi sigaye nsanzwe mbandaniriza ibikorwa byo kuririmba ibujumbura ibuganda ndajayo nk'ugiye iwabo muri studio ninjiye ijya mbere njyanyo n'indirimbo ziwanje kuko indirimbo ya mbere naririmbye mu 2015 iyo korale Jehova Shalom ntiyari bwaririmbe niho natangure kuririmba audio ya mbere no muri 2016 ndarimba na audio igira kabiri byantwaye igihe kirekire kugira ngo ndinde nkora video. Miriam uko tubona ko yukumenga indirimbo ziwawe tuziko turaziraba kuri channel yawe n'indirimbo zikoze mu buryo novuga ko yuko bwa kijambere tubona ko yuko ari indirimbo zishaka kuba zigusaba uburyo ngo tubwira mbega
ni wewe usanzwe nyene wirihira muri studio byankenerwa byose bikenerwa kugira ngo indirimbo ibona canke iyitabona ibashe kuja ku mugaragaro byose niwo byikorera bigenda gute? Ni jewe novuga ko ubwa mbere nabonye Imana, nabonye ikiganza c'Imana muri ibi bintu vyo kuririmba. Hajya iyo Imana yahamagaye umuntu iramenya ingene bigenza. Novuga ko mushatse kumbaza iki sindabitabuye. Nashatse kuba urafise management nuko urafise abantu bagushigikira kuvuga ati turaguhaye uburyo ati genda usore mukobwa wacu, genda urihe muri studio, genda urihe umuntu aza kugukora indirimbo zibona. Umumanager wanje mukuru n'umutware n'umugabo wanje, umushinga ntahe wanje, umukunzi wanje niwe anshigikiye muri ibintu byo kuririmba, kuko niwe ashobora kumbwira ati no munsi wihangane tubeho gutya mugabo ukora igikorwa c'Imana. Hanyuma navuze nti Imana yahamagaye umuntu ntiburi kwibigenza. Hari abandi bene data batandukanye, hari uw'Imana ikora ku mutima kambaza tuzoja muri studio ryari, utyo uwakabarambwiye ati nzogutera agacumu kubumwe, ehe uragenda wongereze ukore indirimbo, gutyo ibikorwa bikabandanya. Turagushimire Miriam ko twemereye ko tugira n'ikiganiro. Turagushimiye, sinzi ko yuko hari akajambo kamwe kanyuma canke ico ushobora kubwira abakunzi bawe basanzwe bariko gukurikirana kwino TV yacu ariyo Munsi Champion TV, akajambo kamwe ubabwira. Akajambo numva nababwira, ubwa mbere ndabashimiye kuba munkurikirana kuko ndabona ko bariko barankurikirana. Indirimbo imaze kuba imaze 2 semaines ikabigeze mu 3000, ubu ubona ko abantu bagukurikirana. Mbe aho nyene tutaguciriyemo ni igeze ku 3000 kuri chaîne yiwawe? Ego kuri chaîne yiwanje. Nk'abariko baradukurikirana kugira ngo nabonye bace bayimenyeraho bo kwandika gute bo yimenya gute? Ugana igeze ku 5000, nkurikirana n'abantu barenga 5600. Yitwa gute? Ndayize Miriam. Ni izina ryiwawe nyene. No kuvuga ushaka ko yuko ico mwoyaga cyangwa kugushigikira ku iyo channel yawe yandika Ndayize Miriam. Ndayize Miriam. Ego turagushimiye kandi sinzi ko nitwagaga kuzosaba kutwakira. Nzobakira cyane namwe ndabashimiye. Akaririmbo kanyuma kakandi kambere waherako. Benida tumuntu naho yoboneka kucaha mwebwe bimwe mu mutunganye, mumuhanurisha umutima ubugwa neza. Muntu wese asuzuma igikorwa ciwe nihazoronka ico irata ubwiwe, kuko umwe wese azikorera uwiwe mutwaro. Imuzi imirima nayo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba arico azimbura. Ubiba mu mubiri azimbura ukubara, ubiba muri mwema zo kwimbura ubugingo.